Media TV. Turabaramukije tubahaye mwaramutse na mwiriwe. Abasanzwe batanzi nitwa Nduwimana Joel. Nije nkunze gushikiriza ikiganiro twivure dukoresheje ibimera twamaducisha ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV. Uno munsi tugiye kubashikiriza ku ngwara ya hypertension, ariyo ingwara iterwa n'umuvuduko w'amaraso. Uno munsi ndifuza yuko abantu mwese musanzwe mukurikirana ikigo cyacu yuko mwoshishikara gukora subscribe na like na share kugira ngo bishishikare gushikira abandi benshi ku isi, kugira ngo buno buhamya canke buno butumwa ducishije hano kuri kuri runo rubuga bushishikare gufasha benshi aho bari ku isi. Rero nakwifuza yuko ubu butumwa wobusangiza abandi kugira ngo nabo bashishikare kwivura bakoresheje ibimera. Ikiganiro cyacu twacishe twivure dukoresheje ibimera twamaducisha kuri runo rubuga. Hanyuma abo bidashoboye gushobokera yuko boza barahingura ivyo tubabwiye, gerageza muze muratwitura ku kigo cyacu ca Menabo aho kiri mu Kajaga. Ugeze muri ville mu gisagara ca Bujumbura ufata bisi ija mu Gatumba ukaca wururukira aho bita ku Nzoka canke kuri Plaza Hotel. Hanyuma wururutse bisi aha munsi turaza gushira ko nimero ya telefone, uje dutelefona hanyuma tukagushikana aho ushobora kuronkera ubufasha cyane. Hanyuma uno munsi nariko ndashaka kwifuza ko nashobora kubashikiriza ingwara y'umuvuduko w'amaraso. Mwino minsi ingwara y'umuvuduko w'amaraso ni ingwara imaze gushishikaza abantu benshi cyane kandi zikababangamira cyane mu buzima, mu magara yabo, ukuntu babayeho. Ariko rero iyi ni ingwara dutegerezwa kwivuza ari uko tumanjije kwipimisha, tukagera kwa muganga tukipimisha, tukabona aho ubugwayi bwacu bugera, hanyuma tukabona kuza kwivuza twamaze kumenya ubuhamya bw'ibipimo tuba twatowe n'ababigenewe. Hanyuma uno munsi nashaka mvuge ku kintu kijanye n'ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso riterwa n'ibintu byinshi cyane, ariko abantu benshi bakaza kwivuza ariko bataramenya ni giki kibitera. None ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso riterwa n'iki? Kimwe birashoboye guterwa n'ivyo twariye, n'ivyo dufungura, ingaburo dukunze kwihereza. Hanyuma canke rigakunda guterwa n'ibibazo byinshi tuba twaraciyemwo ku isi, kugira ibintu by'ama stress, gukora ubuzi buruhije canke gukora ibintu biremereye, ugasanga umuntu yamana stress zidahera, ejo bikazoca bimutera ikibazo c'umuvuduko w'amaraso. Ejo ukazoca usanga biramuteye n'ibibazo by'ivyo kuruha imitsi yo mu mutwe, ugasanga aragize n'ikibazo ca AVC canke paralize, ugasanga uruhande rumwe rwaragize ikibazo. Rero iyo imitsi yo mu bwonko imaze kumenagurika, utagize ikibazo ca AVC, Imana itakugiriye ubuntu, urafise kuca witaba Imana aho nyene. None rero izi ngwara zifata ugutandukanye kandi zifise n'ibimenyetso byinshi bitandukanye. Rero kandi izi ngwara zigafata n'abantu benshi batandukanye kuri nosi bivanye n'imyaka baba bagezemo. Rero izi ngwara, hariho ingwara y'umuvuduko y'umurindi w'umuvuduko w'amaraso abantu bakunze kwivuza, ariko atari ngombwa yuko umuntu ashobora kuza kwivuza. Bivanye n'iki? Bivanye n'ukuntu umubiri wiwe ushobora kumera. Ati bigenda gute? Hari igihe umuntu ashobora kugwara ikibazo c'umutima bitewe no gufungura nabi. Rero iyo umuntu afise ico kibazo c'umurindi c'umuvuduko w'amaraso bitewe no gufungura nabi, kenshi ashoboye kugenda kwa muganga bakamutora yuko afise ikibazo ca hypertension, ariko ugasanga biterwa n'amaraso make, ugasanga umutima wiwe urifuza gutera amaraso menshi, ariko bivanye no kurya nabi kwiwe ugasanga umutima nturonka amaraso akwiye. Nico gituma rero uyu umutima umaze kubura amaraso menshi uca wiruka cyane, bikaca bituma umutima ugira itera rirenze cyane,
yaje kwa muganga bakaca bamutora ko afise ikibazo ca hypertension. Rero iyo mu kwivura si ukuvuga ngo ashobora kuza kwa muganga ngo afate imiti canke bigende gute. Ico no muhanura, gerageza ufate ibintu vyongereza amaraso kugira ngo umutima wawe utere amaraso akwiye, urabe ko ikibazo cawe kidakemuka. Abandi nabo bashoboye kuba bafise ikibazo ca hypertension nyakuri, ari hypertension nyakuri ishobora kuba yarafashe umuntu, genda urondere igiti bita umwenya. Hanyuma ico giti bita umwenya ugifata amababi yaco uyahe uyaronge neza. Nama navuze nejo bundi wifuza ko ushobora kuba uri kurategura umuti ushobora kuronga, shira mu mazi y'akajuyazi, shiramwo n'umunyu kugira ngo ushobore kwica amabacteri canke ama microbe ashoboye kuba ari kurya muti, kugira ngo ntuze kuwuhingura niwe wihereza bije kugutera ikindi kibazo. Hanyuma uca ufata amashi agera kuri 4 y'umuti bita umwenya, uca ushira mu isafuriya, hanyuma uca ushiramwo ilitiro 5 z'amazi. Shira ku ziko ucanire iminota 5, iminota 15 canke 20. Hanyuma uca ukurako ku ziko ushire hasi urindire bihore. Hanyuma 10 uhejeje kumimina ca ushira mu kombo keza, mu kombo gasukuye wateguye. Hanyuma nk'abantu basanzwe bafise frigo, shira muri frigo ariko ntushire muri freezer ahantu bishobora kuba ibibuye. Hanyuma cuzura gerageza ufate inusu mu gitondo, inusu saa sita, inusu ku mugoroba. Bikore iminsi 6. Akadumu gafata mu minsi 3 n'inusu, akandi cugafata mu minsi 3 n'inusu. Cuti yanje uzogaruka ngaha umbwira inyishu yuko wakize ingwara y'umutima. Gerageza mukore share, subscribe na comment aho bikugoye kugira ngo uzoshishikare kuronka umuti uvura neza cyane ingwara y'ivumbuka ry'amaraso. Murakoze cyane. Youth Media, the light of young Africa. Youth Media TV.